urazi ko namenye ko papa wawe ari musenyeri muri no minsi sanga utari bwamubone neza gusa umva je nzi aramutse ko navyo ndubwira umuntu akuze kamubwira ngo papa nanzi ko icubahiro nanzi ko ari vyo kuri yanca ndibaza ati none umuhungu w'ibazava musenyeri birashoboka kubera karimwo bon je nkaje nk'uwayikoze ijambo rya nyuma iri kuri nyene indirimbo n'executor ivyo wampaye amahera ambwiye decision yo kuvuga ngo bivemwo no kubera yuko yari ayifitiye iyindi vision kubera yari iwiwe imodoka ari rwawe uyikatisha ushaka ariko no munsi ntushaka kuyigabira umuntu aje umubwira ngo imodoka ngo ndayikwatse habagiyemwo ukundi kuntu je umuririmbyi wese akiva muri studio ndamuha akaja kumviriza byaririmbye apana aje kubisohora kubyumviriza apana kubisohora kumviriza hamukaza mu producer mu nyuma urumwigisha w'abana ariko bafise nk'abana batatu bumvira ufana nawe urumwigisha ngira vyagenze uko kugira ngo ushobore gufana Dramati bon oya suko umufana oya no kumushikana akwiye gushika habereye gushika kuko n'umukozi yego ako Bifes nawe n'umukozi bose n'abakozi erega na Bifes aje no mukora indirimbo kandi hit yego Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Tukumwe n'umuhinyanyuzi mushasha agezweho Joël. Ndakora mukije. Mahoro cyane. Urazi ko namenye ko papa wawe ari musenyeri muri no minsi sanga utari bwamubone neza gusa umva je nzi aramutse ko navyo ndubwira umuntu akuze kamubwira ngo papa nanzi ko icubahiro nanzi ko ari vyo kuri yanca ndibaza ati none umuhungu w'ibazava musenyeri birashoboka kubera karimwo ariko abasenyeri ariko ni sawa cyane yego kandi biragusa ubu ni kurahezagira ngo ni mpamvu zidasanzwe bimeze gutanira muri sanki n'amahoro cyane gose yego so hari vyatroninze mu minsi iheze ku ndirimbo ya Dramati ni wabaye umuhinyanyuzi amajwi aravamwo yandi aravamwo arongerwamwo byari bimeze gute muri sanki muri kije gihe nk'abo mu producer ufite urufunguruzo bon je nkaje nk'uwayikoze ijambo rya nyuma iri kuri nyene indirimbo n'executor ivyo wampaye amahera ambwiye ubaraguha amahera ari Dramati yego sinokubwa nta rusha mfise go kumuhaririza mu gihe yazaye amahera yiwe akubwiye kuramwo ni gushiramwo ncamsho nda button no secondo ngo mysteri yari ibishe canke niryosha akikubwira ukuremo Dramati bon nibaza ko decision yo kuvuga ngo bivemwo no kubera yuko yari ayifitiye iyindi vision kubera yari iwiwe imodoka ari rwawe uyikatisha ushaka ariko no munsi ntushaka kuyigabira umuntu aje umubwira ngo imodoka ngo ndayikwatse habagiyemwo ukundi kuntu nibaza yuko nyene ikintu niwazi abazi kuva kigitangura akironka ide yo kugikora niba bazi yo gishaka gushika rero mva arafise uruhusha kugira uri karakora ati mpindurira ibintu biramwibi draft yashitse gute kwa Bifes je umuririmbyi wese akiva muri studio ndamuha akaja kumviriza byaririmbye apana aje kubisohora kubyumviriza apana kubisohora kumviriza hamukaza mu producer mu nyuma barakurembeje cyane ku ma Facebook bagutuka bavuga ati uri muri team Dramati kandi uri mu producer ngo uhagaze kwa Dramati gushika no bon je kubisanzwe mfasha ushaka wese ko dukorana ndumukozi w'abarundi kandi abarundi n'abantu banje muri muri team bon kuba muri team ega urashaka kuba umukozi urashaka kuba umwigisha wigisha abana ariko bafise nk'abana batatu bumvira ufana nawe urumwigisha ngira vyagenze uko kugira ngo ushobore gufana Dramati bon oya suko umufana oya no kumushikana akwiye gushika habereye gushika kuko n'umukozi yego ako Bifes nawe n'umukozi bose n'abakozi erega na Bifes aje no mukora indirimbo kandi hit yego cyane abavuga ko utari muri team jewe nta team ndimo oya ndi umurundi mba mu Burundi nkorera mu Burundi bono hanze nashobora gukorerayo mugabo ndi prêt à servir abarundi bose abarundi n'abarundi kazi so ivyo kwa mu matimu nibiki nibaza ko atari byo kuko abarundi turafise ukuntu twakuze twarezwe ibintu by'ubugenzi kubana neza n'abantu niki rero gusanga umuntu ahantu yicaye
hanyuma mukicara mugatera inkuru mugasangira mugatemberana ivyo nivyo bice bace bita ngo umuntu ari muri team so neza ko ata team ndi mu je yego twari no mu misi y'ikigandaro ngakure turi mu game Eric yarigeze uciwa negeze kuzuma yego sinzi yari heje kuri recordinga cyane yego record yari yahejeje nibaza yuko nivyemerwa biciye mu mategeko ababijejwe bakavyemera ndi mu nzozomva yego nizibiri tumeze neza so Joël the big producer umeze neza cyane n'abantu urabarembeje muri no minsi imitima warayitwariye yawe n'ukuri sijewe n'ibijya byuma bitwara imitima imitima warayitwariye ngo ibintu bimeze neza cyane so niki wabwira abakunzi b'umuziki ndundi muri izi ntambara zitagira uko zingana barimo muri gukwarwa mu guteza imbere ikintu nobwira abantu surtout abarundi abadukurikirana canke abadufasha mu mugongo ntibaterwa ubwoba n'intambara izi canke ziriye ahubwo bibatera gutora izindi strategy zotuma babandanya badusupportinga kugira ngo tugume twegirwe imbere badupushinga ariko urabona yuko muri za nduru nyene abanyamahanga bakora twinjana gatoya tutako turashika kuri bwabo bon nibaza ko kutwinjirana ariko hakuntu ngira abo basa n'abadutanze gatoya aho biri ariko natwe turahazi aho biri turahazi two turondera uburyo bwo gushikayo kandi twashikayo nza yuko mucamanza zoyimeze neza cyane so reka nagushimire cyane twakonye ikiganiro ciza open mic murakoze cyane ubanza gusanga kuri studio ari tuntu ushakamwo karibu cyane nawe uzozuririmbe boca barira imana ni asante sana asante sana